Mwaramutse canke mwiriwe bivana aho mwese aherereye, hari amajambo umuntu ashobora kumva mu buzima bigatuma ahindura ubuzima bwiwe mu buryo ubu canke buriya. Hari amajambo aba yavuzwe n'abantu bakomeye canke n'abantu bagize ivyo bashikako kw'isi bigatuma umuntu ayumvise ashobora guhindura ubuzima. Ushobora kubaza ati ayo majambo mbese n'ayahe? Amajambo tugiye kubabwira n'amajambo ari muri realite z'ubuzima canke reality of life canke ukuri k'ubuzima k'umuntu ashobora kubamwo. Mbega ayo majambo n'ayahe? Shaka ndagusaba ubwa mbere na mbere ukore subscribe canke s'abone kugira ngo uzodukurikirana wumva ibiganiro vyinshi vyigisha ndetse n'amadocumentaries menshi ducisha ngaha ushobora no kumenya ibintu vyinshi. Nimba warayikoze nawe ushireko j'aime partage na commentaire. Ijambo rya mbere n'amajambo 25. Ijambo rya mbere ravuga ngo ube occupé cane no kwiteza imbere kuko nta mwanya wo gukritika abandi. Rimwe na rimwe kenshi abantu bata umwanya mu gukritika abandi canke mu kuvuga abandi. Kuvuga abandi ntibiba bikenewe, ikiba gikenewe no kwiteza imbere, ukiteza imbere ku ruhande rw'iwawe ndetse ugateza imbere n'aho uherereye. Ivyo gukritika abandi ntibikenewe cane kuko ata kamaro canke ata nyungu bishobora kuzanira uwuhabikora, ahubwo bimuzanira kwa gutakaza umwanya nyene. Ijambo rya kabiri, mu gihe udahisemo gufata risike ngo ukore ivyawe, uzokorera iminsi yose uwafashe risike canke uwemeye gufata risike agakora. Niyo mpamvu mu gihe udakoze projet ziwawe, uzokwama ukorera iminsi yose uwateguye izo projet ziwe. Niyo mpamvu umuntu wese aba akwiye gukora ibintu biri mu mutwe, ibintu aba yiyumvira, ibintu aba ashira imbere kugira ngo yirinde kuzokwicuza mu nyuma canke yirinde kuzogira umutima uhagaze canke umutima mubi mu nyuma. Ijambo rya gatatu, niwananirwa uvyemere, usubiremwo ukosore plan wakoresheje, kandi ushiremwo inguvu nyinshi kuruta ubwa mbere. Ijambo ryavuzwe na Napoleon Hill, ijambo rikomeye. Kuko abantu benshi barananirwa ntibemera yuko bananiwe. Hari igihe benshi bataba ama excuse canke ama excuses menshi, ndetse ugasanga responsabilité yiwe ntayishizemwo ahubwo agashira responsabilité ku bandi canke ku bindi bintu vyoba vyatumye ananirwa. Rero ivyo vyo kwibagiza uruhara umuntu agashira uruhara ku bindi bintu nivyo bituma ibintu vyose bica biguma bigenda nabi, bigatuma ibintu bidashika ku ntumbero umuntu yari yihaye. Ijambo rya kane, ugukura canke ukaba mature ni mu gihe uhitamo guhora hako wogwana canke hako wovuga. Nivyo hari igihe umuntu akubeshera, hari igihe umuntu akuvuga ibi na biriya, ariko kumwereka yuko uri mature si uguca umusubiza ngo muce muguma muhanganye, oya. Kumwereka yuko uri mature nuko uca uhora ukibandaniza ivyawe mw'ibanga, kuko kumusubiza navyo vyerekana intege nke uba werekanye wowe ubwawe. Ijambo rya gatanu riravuga ngo ubutunzi bw'umuntu buva ku kanovera k'inkuru afise canke n'ingene azikoresha, k'inkuru afise canke ubumenyi bw'umuntu afise nuko azikoresha. Ijambo ryavuzwe n'umu motivateur canke uwutera intege abandi asanzwe akomeye cane kandi akunzwe cane, umukobwa avuka muri Cote d'Ivoire yitwa Marthe Carine. Ijambo rya gatandatu riravuga ngo ubuzima bugizwe n'ibibazo, kunanirwa failures, imibabaro n'amarira, ariko bugizwe kandi no kwizera, umunezero, gutwenga laugh. Inzira ntiyama yoroshe, ariko uku n'ukuri aho ubuzima butangurira gukomerera ni naho uzomenya yuko ukomeye. Ntuhebe rero, never give up, bandanya urugamba. Kimwe mu bintu gishobora guhica urugendo rw'abantu nuko baca baheba canke bagira intege nke. Nta muntu arekuwe na gatoyi guheba, ahubwo umuntu wese akwiye gukomeza, umuntu wese akwiye kubandanirizaho kugira ngo ashobore gutera iyindi ntambwe. Ijambo ry'indwi riravuga ngo abantu ntibahitamwo kazoza, ahubwo bahitamwo imico canke inyifato. Izo nyifato nazo zigaca zibafasha guhitamwo kazoza. Ryavuzwe na Matthias Alexander. Ijambo ry'umunani riravuga ngo ubwenge nyakuri bushingiye ku kumenya ko ntaco uzi. Kumenya ko ataco uzi bituma ushaka kwiga vyinshi, canke bituma ushaka kugira amélioration, canke bishobora gutuma wiyungura ubumenyi iminsi yose. Muga mu gihe wibaza ko hari ivyo uzi ntihaba hakeneye ko wiga, ubona ko udakeneye kwiga, niho benshi abantu bihendera. Ijambo ry'icenda riravuga ngo uwushaka ikintu atora inzira n'uburyo vyocamwo kugira ngo akironke, ariko uwudashaka ikintu atora imbogamizi canke intambamyi yotuma atagikora. Ijambo ry'icumi riravuga ngo ntushobora guhagarika umuntu ahamiye canke afise indoto kugera ku kintu,
kugera ku ikintu cyose umuntu ashaka kugerako, uko ashaka kukigerako ni nako kiba gisaba sacrifice nyinshi, nako kiba gisaba kwitanga cane, nako kiba gisaba kurara amajoro menshi. Rero uba ufise iyo ndoto iyo nyota yo kugishikako niwe ashobora kugishikako vyoroshe. Ijambo ry'icumi na rimwe riravuga ngo niba utakora n'inguvu ngo witange ku buzima ushaka, ubuzima ushaka buzokubera umutwaro. Nivyo hari igihe, nivyo turafise ubuzima twese dushaka canke umwe wese arafise ubuzima ashaka, mugabo ico twibagira nuko ikintu cose umuntu ashaka gukora kirafise igiciro caho, kirafise igiciro c'umuntu yoshobora gukora kugira ngo agire ico ashitseko canke agire ico atereyeko imbere. Niyo mpamvu umuntu wese akwiye guhitamwo gukora kugira ngo ubuzima ashaka ntibuze bumubere umutwaro, kuko hari igihe umuntu aba ashaka ubuzima buri hejuru. Nimba ushaka ubuzima buri hejuru rero menya ko uzokora ibiri hejuru, canke menya ko uzokora vyinshi ndetse binakugora. Ijambo ry'icumi na gatatu riravuga ngo mu gihe akaryo katariko karaboneka karemewe wenyene, ryavuzwe na Richard Tati. Mu gihe opportunity itariko iraboneka, mu gihe amahirwe atariko araboneka, wowe urashobora kuyakereya ubwawe. Ushobora kuvuga uti nshobora kuyakereya ubwanje gute? Nukwiraba wenyene ukisuzuma ukaraba ama opportunity wowe ushobora kwiha nyene, wowe ushobora kwiha, kuko ari ama opportunity umuntu ahabwa nayo umuntu yiha bivanye n'imico agize n'imico agize yerekanye. Hari igihe kumbuto ushobora kutaronka ama opportunity kubera imico yawe, no kuraba ukayisubira, kwiye kuraba ukayisubiramwo rero kugira ngo uronke izo opportunity. Ijambo ry'icumi na gatatu riravuga ngo mu gihe wononye ubwizigirwa hamwe n'icizere wagirirwa, kenshi n'ijambo mbabarira ntaco riba rikivuze. Kenshi ijambo mbabarira iyo rikoreshejwe kenshi bifatwa nko akamenyero kandi nta n'agaciro riba rigifise. Niyo mpamvu umuntu akwiye nimba usavye imbabazi, saba imbabazi hama n'iryo kosa urihebe ntuzusubire kurikorera uwo muntu. Ijambo ry'icumi na kane riravuga ngo umunyantege nke afashe amarisike aba afise amahirwe menshi yo gutera imbere kurusha umunyabwenge ataco anezwe, ryavuzwe n'umugwizatunga Warren Buffett. Ni ijambo rikomeye ryerekana yuko umuntu wese akwiye gufata risike kugira ngo ashobore gushika ku rugendo rwo gutera imbere. Ijambo ry'icumi na gatanu yaravuze ngo amahirwe ashikira biteguye neza, ryavuzwe na Charles Gave. Nivyo twese umuntu ashobora kugira amahirwe, mugabo hari amahirwe umuntu nuko umuntu yiteguye ko n'amahirwe. Hari amahirwe asanga umuntu yitegura, hari amahirwe asanga umuntu yasize ibintu ku mwanya, amahirwe asanga umuntu yiteguye koko. Ijambo ry'icumi n'indwi riravuga ngo niba wakoresha amahera kugira ngo ukundwe vy'ukuri uzokundwa canke uzokubahwa. Ariko ikibabaje nuko ayo mahera niyahera na rwa rukundo bizoherana canke na ca cubahiro kizoherana. Ushaka yuko abantu bakubaha canke ushaka yuko abantu bagukunda, urashobora gukoresha amahera nta na kimwe, kandi bose barakwereka ko bagukunda kandi bakanakwereka ko bakubashe. Ariko ikigoye ca mbere nuko n'ayo mahera niyahera bizoherana. Rero respect canke kubahwa reka bihere kuko umeze, ntibihere kuco ufise, kuko ico ufise coco kirashobora guhera, muga uko umeze nako gashobora kukurinda ntuhinduke. Ijambo ry'icumi n'umunani riravuga ngo ni mu guhinduka k'uwawe nyene niho utegerezwa, atari uguhindura abandi bagukikiye maze bakazohindurwa n'ibikorwa vyawe. Nivyo kenshi turashaka guhindura abantu, tukiyumvira guhindura abantu canke tukiyumvira guhindura ibintu, ariko ico womenya nuko nimba ushaka guhinduka, banza guhindura abandi, banza wihindure wenyene, niba n'ibikorwa vyawe bimeze neza bose bazogukurikira. Ijambo ry'icumi n'icenda riravuga ngo twese turafise ibibazo vy'amahera, ico dutandukaniyeko ni igitigiri cayo dukeneye. Abantu bose baba bafise ibibazo vy'amahera, ariko bitandukaniye ku gitigiri c'amahera bagize n'ic'amafaranga bagize bose bakeneye. Ijambo rya 20 riravuga ngo kubaho uri mu vyo urimo gukora, uri gukorera ku ntego zawe, hanyuma ukagaragara hari ico ufise. Ijambo rya 21 riravuga ngo ntushobora guhanda canke kugaruza umwanya watakaje, ariko urashobora guhagarika gutakaza umwanya. Umuntu arashobora guhagarika gutakaza umwanya, canke umuntu arashobora guhagarika kwonona umwanya wiwe afise. Ijambo rya 22 riravuga ngo umwanya urafise agaciro kuruta amafaranga, kuko urashobora kuronka amafaranga menshi ariko ntushobora kuronka umwanya mwinshi. Umwanya twese dufise umwe, kandi amafaranga umuntu arashobora kuyaronka, mugabo umwanya umuntu atakaje ntashobora kuwugaruza. Niyo mpamvu umuntu akwiye kwirinda guta umwanya umuntu akora ibidakenewe canke akora ivyo atateguye. Ijambo rya 23 riravuga ngo success ikunda kuza kuba ariyo kipe no kuyirondera. Nivyo hari igihe umuntu ibintu bimushikira, mugabo ibintu vyinshi bikunda gushikira ku bantu
baba bari mu nzira baba basanzwe bariko barabirondera. Ijambo rya 24 riravuga ngo niwashiramwo umwete uzoshika kure, ariko uwo mwete niwafata no kugira indero canke ikinyabupfura hose uzohashika, nta na hamwe uzoba wemerewe gushika, kuko umwete urashobora gushika ahantu, discipline canke indero bikakubloka, ariko mu gihe ubifise vyose ushika kure. Ijambo rya 25 niryo rya nyuma riravuga ngo umutahe wa mbere ufise ni wonyene, umutahe wa mbere ufise ni wonyene canke igishoro ca mbere ufise ni wonyene ukwiye kuraba, mbega jewe kuba ufise ukomeye n'igishoro gikomeye. Mwakoze mwe mwatwumvirije, ese muri aya majambo 25 ni ryari rigufashije? Ushobora kuja muri commentaire ukatubwira. Nashaka ndanagusaba utarakora subscribe canke s'abone uyikore kugira ngo uzokurikirana ibiganiro vyinshi canke amadocumentaire menshi aza kuca kuri iyi chaîne iminsi yose. Nimba warayikoze nawe ushireko j'aime, partage na commentaire, hanyuma unabisangije n'abandi bashoboye kubimenya. Dushishikare twungurana ubumenyi, tuvuga amajambo akomeye yavuzwe n'abakomeye kugira ngo natwe dushobore kuyisunga dushike ahakomeye kugira ngo dutere imbere twese. Murakoze.